Salut tout le monde, ça va? J'espère que vous allez très bien. Moi, comment là tout? Please. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Resali. Oh yeah, tangura zero. Bonjour, Changwe. Mais là, c'est le bonjour. Resali. Ako wowe. Avant Nidabu, urakeye umugabo utahure icyo ashatse kuvuga. Ega nicyo kintu kiba gikenewe umuntu gutahura icyo washatse kuvuga. Voilà. Reka zitwa mu kirimi kavukire basi. OK. Ntavyo tushobora kuvuga ikintu cyonyene. Salut. Donc salut en Kirundi. Mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho muherereye. Mana naingia mu televiziyo Burundi déjà. Twebwe rero chat turabasirimu avec le monde aujourd'hui. Dutangura présentation uko. Salut tout le monde, ça va? J'espère que vous allez très bien. Comme d'habitude, vous êtes avec Alvin Smith, la vache originale, avec Lisa Kalaganeza. Urumva iyi présentation. Quand même. Ça c'est pour une nouvelle génération. L'ancienne génération est mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho muherereye. Ushobora kuba warayizara cyangwa wahaje ariko byose no gushimira Imana kuko Imana niyo iba yapanze yuko mushobora kuronka rasiyo ya saa sita cyangwa mukabura nkuko Imana iba yaguye rasiyo ya saa sita uno munsi arawitahaye wewe ikakwima mu ijoro ry'abandi. Voilà, ikiganiro ni Karababa na kano kari kaciyemo ntitwashatse gutera ubwoba amaboko Tuko turamigisha na makeup wasize ko yari yatangiye gutangura kugira kubera iriko. Ouais, voilà, ikiganiro ni Karababa. Musaza mubizi yuko dusanzwe tubaza ibibazo hama ushoboye kwishura neza ukajya isambusa itarimo ipiripiri mugabo heureusement ari abatazijya mugabo c'est bien parce que après ni giwe cyanda zataka. Merci quand même. Donc ushoboye kutishura ikibazo ucujya isambusa twazizemo ipiripiri kugira ngo ishobore kukubaba kumure mu kindi kibazo cyakabiri ntushobora kweka kubesha ntushobora kuza kutubesha kubera uziko cyatugutamo iyindi piripiri. Mutubiro no munsi rero ni nari umufanzi wiyo kuva kera ubona kubera je mashaka kuvugisha ukuri ku muntu je shimashaka umuntu uzovuga ngo yafuye nje vuga cha burya nera nete Imana ikwakire mu mugambi bwayo naragufana no kuri kwimana Instagram ikivumye mu Burundi je ndakubwira direct bro Instagram ikiza mu Burundi wari mu bantu je nari umufana wawe apana ngo kuvuga ngo ndakudrage kuko je ntwari level yanje man warundeze je nari Kana wayimbye warigeze kuyimbwira kandi je nakunda kubwisa ukuri jewe ndagufana but sishaka kudraga sindi level yawe man mugabo ndi umufana wawe. Bon, heureusement Imana yarafashe igihe unagiye ni vupu naraguruse naraguruse wallahi ubuzima bwarahindutse Imana mana urakoze komeza untamo imiheza gira Imana nyagasani komeza unamo amina. Mutumye rero ni Nella de Matt une influenceuse wa kera no jazi kuvuga ari mu ba yatanguye kuva kera twebwe turabubu jewe la vache originale nduwubu mona warda turabubu mugabo hariho abadutanguye. Donc uyu rero no wakera muri ivyo yatangiye kujya amahera ya ntuze yakuva kera cyane ya makampuni yatangiye gusinya amakontra menshi kuva mwe murazi ko contrat ya mbere je nafuye gusinya kugira ngo nemeze abantu ko nanje nasinye contrat mugabo ça fait partie ya travail bazi ibibazo kuba ku bantu benshi mugabo hari ukuntu ubona abandi bantu mwengo bariko barakujyana ibintu ukavuga ati Imana ndamuse ndose no propose akavuga ati bro zogwemba 0 francs mugabo nyene tuzagira ama media amanozenya ama conference de presse tuvuge ko twagusinyisije je narasinya man kugira ngo mugabo byanafashije biboneke mugabo byanafashije kubera abaze mu nyuma baciye bazabahibaza ko bamemvye batarama akazi ale ubuzima bucyabura komeza uko ega ni kimwe muri marketing naco nyene ego en fait je n'inzi ngo niko ndirondera kuja kuntu bavuga ngo uri kuri irondera yawe numva ko bakurikiye baje bazi yuko usinya konti ego kandi inoti uvuga ni nyene bafata kandi baje bazi yuko bajya twasinye ijambere bamwe amafaranga na preveni mushaka kubereka ngo byari narasinye n'ibiki ni confidentiality nashatse kukazana kubera sinashatse kwimaramaza ngo mumve ko nasinye contrat kubu nashatse ahubwo kubwira abantu uzi icyo ushaka ari ibintu bimwe ukora kugira ushobore gushika kucushaka. Donc sinazanye yo ntuzeyanga kugira ngo nimaramaze ngo mubone yuko nasinye unagiye gusinya contrat y'ubuntu ahubwo ko contrat y'ubuntu yafashije jewe kuronka izindi contrat z'amafaranga. Vous comprenez ce que je veux dire?
merci Baravyumva. Liza Carla hari ikibazo hariho ivyo tutazwa kubandanya kugira ngo dutangure Ego urabanza kurahira ukavuga ati je jure de dire la vérité rien que la vérité kandi en plus kiryoshe nuko vyinshi bivuga ku mantuzeya donc nta intérêt yo kubesha nico kiryoshe and then uraza igipiripiri n'amatwi hari icyo utaravuga Quoi? nturashimira place Oh, Liza la Carla place. nzokwibisa kangahe La- ufise ibintu bingahe mu mutwe ga ma ni grande sœur vyinshi ta grande sœur il faut que uzuri rappela uvuga ati quand Alvin dit Liza Carla hariho ibintu nka bitatu tezo ikintu kuvuga ca mbere kugira nuko tutangure. nibuka la La place place ego naye ndavyibuka gusa peut-être ko navuga ati ndaza kuyiherezako pour plus kubona umuntu akenguruka ikintu aba yaronse tu vois donc bayaduhaye service après duhejeje tukenguruka Liza Carla ndiko ndabona changement ikomeye cyane kuri wewe Oh. merci beaucoup kuri nzo bandakuraba uku mba ndiko ndakuraba nkaca mbona Liza Carla tugitangura gukorana nkaca mbona Liza No. Carla ubu hariho ikintu gikomeye cyane ok courage pas à pas ok Courage, petit vraiment. à petit les autres personnes place place nous ici là Babiri comédien tout court. ok place de femme turayishimiye cyane service yacu turayishimiye gose ego hama mutuze naza kwaraba hatese so ikibazo ca mbere karibu aho nani utari Barahira canke sindara canke urabanza ndaraba. kurahira banza urahira urabanza kurahira d'abord Niyo turahira ku kigo cyo nyene. Ya, ya, kunyen kurahira, moi Ok, moi Nella de Matt, je jure de dire la vérité et rien que la vérité. merci beaucoup ikibazo ca mbere nkuko bavuga les femmes d'abord Liza Carla ashobora kubaza ikibazo ca ok. mbere partenariat wagize na Amstel hamwe na Melbet genre yari niyamahera ngana gute Amahanga na gute? ego amwe Canke nk'abajya guhangana montant Oya canke nihe nini kurusha iyindi. ok turashaka kumenya nene tumaze Ego, kumva ko ni inini nini dushobora mugabo kumenya uramenya ati Oya ndashobora Je kuvuga pense ati ni iyi mugabo. ok iyo nini yayi tugira uvuze nini amahera twese turabibona kuko turabizi ko zitangana ziga kampuni gusa uradoma ko genre Non, partenariat ni kumenya yuko partenariat na Amstel yabaye muri 3 parties déjà. Non, 4 parties. Ya ni hands. Yari ama truc atandukanye. Kandi ni rémunération zari zitandukanye kuri Kuri chaque imwe. ya. So bishize hamwe uravyumva ko ari nini. Ama Melbet nawe ari juste pour 6 mois. Donc c'était pas la même chose. donc ubu yaraheze Ubu yaraheze ya ya Melbet. iyo Amstel kuri ni euro nka kumwe Mpiripisha. voilà Nta mpera mvuga. Kundaba ni utanga iyo bavuze none simaze kurahira mvugisha ukuri. en fait genda kuravye kubera Ntoriye. iyo umva ushaka iyo umukobwa yase kuvuga amahera Baza gufungura ko. kuri jewe ngire niyumvira iyo iyo umukobwa yanse kuvuga amahera soit aya abantu atabashaka ko bamenya amahera aronka kubera peut-être agenda kubabwira yuko wapi ni ibintu urabona kugira ngo ntibabure kumutamo ayandi j'espère que wataruba Ndakubaza nuko nyene Idoze mushobora ni gukira. nke. turagutamo neza cyane birenze ku ega gusura nuta gusubisha icyo kabiri wishura niyakuru cyo wishura donc rero igipiripiri kubera yuko watinye kuvuga kugira ngo peut-être hari abantu ubora ubesha Mbanze mire basi yuko ata ndabona. amafaranga baguha rero ushaka ko bamenya amafaranga baguha kugira ngo ntibazosubire kandi kuyaguha nabo nyene mugabo uraciye ubwenge komeza kutubesha sha ntiyuyuriza abantu ati turakomeza gutamo kugira ngo umuhe igipiripiri bon ikibazo cya kabiri ni uramaze kugira vagance uramaze kwivanja Kwivanja. Genre gute. Vengeance zitandukanye. zitandukanye par exemple mugenzi wawe yagutwaye umuhungu nawe uravuga ati jezo umwereka akantu uzomwereka vraiment ukaca ufata ujya muhungu ukamutuma ko uyundi mukobwa akamudiraga ukaca umurikira ujya mukobwa bakaca bahebana kwivanja iyo ni exemple yanjye Jewe. Simbona mu nama ya ko ari vengeance maze gukora. Aya. Ariko ndumuntu abishatse abikora. none nimba ubishatse urabikora Ariko je ndi wa nta muntu yakugira nabi kuryo ugira iyo presentiment yo kushaka sorry. Umuntu amaze kungira akantu gatuma nyene numva ko mu buzima bwanje vraiment uyu unye. N'Imana yabibonye aramuhamagara. Ubu yarapfuye. okay Yankoreye ibidakorwa. ni donc ushobora kuba peut-être uri mu babandi ushobora kuvuga ikintu ujya muntu ebana Ndagiye je vengeance yanje nyene imeze. Sindayigira ubwo nyene. Ndagufatira umwanya.
ugendera umuntu buke ndagufatira umwanya nkakwiga nkamenya ikintu akantu kazokubabaza ariko to utakaraba ariko sidabigura ugo nyene kandi ntushobora kwibatwara na jewe bon uyo muntu rero malheureusement ntakikwiye isi ya rurema donc ako ndibaza nahari ababizi baracamumenya so utabana muri famille okay bon entre parenthèses ntuze icyo kurikirana niko ugira amafoto ugira amaproduit atandukanye ndundi amaproduit atandukanye ndundi amaproduit yanuze nya genre yo ngaya abarundi genre nka made in Burundi publicité cyangwa tureke kuja bati muri ndundi basi ikindi kintu ko nabonye ko tufise ibintu bambaye ibintu bitenge like ibintu byo guteka kwa okay n'ibintu bigiye yego okay niki kintu cyo just for amahera gusa sino ubigiye kwera ni muteronse ariko udashima des produits ikintu maze gukorera publicité mugabo sans toutefois ntucemere ukavuga Jeff gugishiri gukora agence juste pour l'argent quoi mais ndi bagwa n'ibintu posting ukavuga ndaza ukacora bwira yo please vraiment uno musi ndafise ibintu ndashaka kuposter jo kumbe sikubera ufite ibintu byinshi ahubwo kukiposta man même si c'est de l'argent nta kintu nakimeje honyine nshobora gushira ko ntagikunda ko no igira publicité gute kandi ico kintu ntaciyumvamo ko amafaranga sha ndakunda inote vraiment abantu bose barabizi hari ibintu ntayemera kugira publicité oya okay nta kintu ndagira urakoze c'était quand ta première fois ta première fois c'était première fois de quoi chanter manger ouais de vieux gars Habzon David Ndabona tukara abavyeyi babona yamenye Shira musha abavyeyi bacu barakuze barakuze ntaje ekeza wa mwana izi emission zacu rero karamba bape karakwa ndagashiremo izi emission zacu emission sinzi ko murabona nta muntu ari minere tutumira mu kiganiro cyacu tutumira abamajere n'abamajeze kugira ngo ikiganiro cyacu mu kuba uriko rakiraba ubone yuko ata muntu w'imyaka yawe ubona yuko ata muntu w'imyaka yaratubiga mu kiganiro cyacu ndi baza yuko ushobora gutera marshano ushobora gutera ikorosi donc rero ikiganiro cyacu ni cy'abantu bakuze bisigura yuko ntidushobora kubaza bijya bibazo by'abana kandi ari ama age tugeze urabitaho ko tubiyaho tugeze turatuko turigisha ibintu bimwe bitandukanye uba ntitwoja hariya tuvuge ngo urabona ngo no ifu ko mubitahura murakoze kuba mwaduhishije kuvuga igihe mwagiye mu buzima bw'abikukira niki kintu maze gukora wege gutera isoni wakoze vugatse jewe kabisa birahari nawe ndazi birahari mabuja ikintu maze gukora muvuga ati naco wari cakiye ukavuga sha ikintu vraiment sha ukicuza nyine ukavuga sha ikintu kuri kimana moi je regrette no ku tugiye imba afashe mugenzi wawe ku nguvu ku regrette tumenye nawe aya narakubwiye twari muri pati ahantu hama ewana byaryoshe cyane kutambira ku meza hejuru kuri comptoir kandi ahantu hari piscine tamba yana amafoto nango mushushe yo nibutse yuko rero hari abantu nkababiyesha batatu bagifise izo video sico no ba kugira ngo azifute cyo gidashakira ubwete no kuri mugabo ça c'est tout à fait normal oui umuntu aragaragaza waranyereye uragwa hasi eski mu kamera warahenye ku buryo uvuga umuntu yambaye bikini ariko atambera hejuru ubyita gute nirayo bakobwa mani bakuruta nawe imyaka bangana nawe n'umwe wese umuntu kumuntu asanzwe ameze mu buzima okay akaranga akaraga ariko ikintangaza nuko akaranga ko Burundi kazi ugiye hanze urabikora kubera wowe hanze ko turaza abarundi kazi benshi urira ku meza eko turatuma snap zabo bagasara akaduga no kuri cuisine amurundi baba
ndiko ndavuga yamaze kujya hanze arabikora kubera iki rero ubona ko mu mwanya ukiri ngaho umuntu tubikora mugabo mu mwanya ugiye hanze kaba yagiye mu buzima bwo hanze yeah kubera yuko kubera yuko uzi ko umwe y'abantu bamwe petete peut-être ya nabyo nyene barakora mugabo si byiza rero kureka gukora ikintu ngo kubera abantu kurusha kwilimita kuryohe ukavuga ati ndumva yuko no ugira sinuko muko kavuga no Nella de Matt sinkwiye kukusha oya kuryoherwa ni kimwe oya kuryoherwa ni kimwe mbwa hari kurenza ahubwo wache nawe waratamvye nagahuzu karaguka nekaguruka uri kuriba kwavana kwiyaba cyane kuko ikintu umuntu ari kuryoherwa ni tout à fait normal birazi ukuryoherwa mwe uregreta ngituma wagyohewe bro uba warengeje arakantu kaba kasose murakoze ikibazo kurikirana Karla ni wewe ikibazo kurikirana njewe ikibazo kurikirana cyaka otubwira ibi ni byongereza ni body count ni quoi body count bisigura banka compte bancaire we unaanze we yo okay navyonzi nabavuze nacongereza je numvise ngo body count yavyumvise yarusasha mu kirundi ni gute cyane mu gifaransa tugiye tubitahura abanuze aba garçon donc t'as déjà couché avec yo ijya girago ni poroto bon ashobora gucanga ari umwe mwana ashaka kumuvuga peut-être abesha abantu ko akiri vierge usanga cyangwa asanga ari poroto batayo avyumva kumuha baba yateguye ikindi kibazo bazongera ngo tuzaza kutishura nicyaguti ako why umengo uyu mukobwa wamuhaye ibibazo bikaze cyangwa we ndamwitonde yego oya c'est juste ibibazo byose ntahora nishura nkandi umuntu kubona atishura ibibazo haba hari impamvu afite amarezo yiwe sivyo abantu ntituri bamwe je Alvis ko niba ndi direct ari abantu bari indirect sivyo je niba ndi direct ari abantu bari indirect y compris moi voilà ndashaka kuba direct mu buzima busanzwe pana imbere ya kamera voilà donc wewe rero ari ibintu udashaka ko abantu bamenya mu banyigira ndabibabwiye je partage tout avec le monde sauf ma femme quand même dushire kwa kantu full stop tout sauf yo nero bashu kuko hagiye abantu hajyaje hajya ni nkima zogira ikibazo kurikira ni wowe naye amajugement mabi umaze kugira amajugement mabi umaze guhabwa genre amajugement y'abantu envers moi kigabaje ko nyimera uriyemera ngo ndiyemera ndagayana ikindi yacu ndishima simubwisha abantu ikindi yacu gabaniki kwibona turi kumwe mu kiganiro nabwisha abantu gute sidaheza ikindi nacu ni ko niba abagabo bandiga murabizi ntaza kuvyumva bamaze gufata bamaze gucakira wivye byaye naye ko babishirako tana peva hari igisuma kandi ari gifasha cyane baragutinya yewe muratinya oye ntazi cyane mugabo ikindi waza muri byose abantu bose baravuga hirya no hino umunsi duhuye tugasangira umwe wese tuhuye ntaje ati yewe ujya hose twa tuguhenda ko numeze gutyo ibintu nk'ivyo ni bon nta nakimwe faut pas juger ku bantu umuntu gutya mu iki kintu nico murazi gituma najewe hari abantu ifo iko muzo muratahura abantu sivyo ndiko navuga mu bw'abantu ifo iko muzo muratahura abantu kubera urana najewe ibi bintu giya ku social media ni umusazi ni giriki hari abantu iyo duhuye babashaka kwigira comme si je turabajamangu turazina ukabona umuntu aje akwibazaho ko uko mu buzima busanzwe ukora bwa burofa uhora ukora ku social media mukibagira ariko ngaha jemba ndi mu kazi hari ibintu byinshi nkorera ngaha mu buzima busanzwe ntakora kubera ariko ndi mu kazi kugira ngo nzare motivation nziza kugira ngo ibintu nkora bibe byiza nkakora ibi bintu nibisubiye ko mu buzima busanzwe nduko kandi ndavuze hari umuntu nigeze kuba ndi kumwe n'umugore wanje ashaka kuzana ibintu comme si yakunombora ama social media yarambonye kundi kandi azera maramaye
kandi ni benshi kandi nta cyane muntu ashobora kuba umugenzi w'abantu bose exactement ni benshi cyane ubona umuntu nimba ufise abantu samwe bagukurikira wowe cyo umugenzi w'abantu samwe kandi nubwo bakurikira hariho urabona kuvuga ngo uragara uragira iki kubera mutaba mwicaranye ifu ko wegera umuntu urabe eske uyu muntu kuko umunsi umuzomaramara nyahandi umuntu murabaye abagenzi cyakubwira ngo yo sorry ngo narakuvuga nabi nibe beje rega ngo narakuvuga kugara ugasanga haji undi muntu yabibwiye aramumaramaje acatangura kumaramara ya donc don't judge kandi iyo umuntu muhuye ntuzi ngo yaramutse neza merewe gute nta muntu agoma twenga umwanya wose nta muntu yamaye ameze ya de way de ba donc il faut kumenya we nkawe muhuye iby'amakomedi n'ibiki byaheze uri mu ngora yo kwinjira loyer cyane ukazuzana ni buruma man gukora ngo uramusa umuntu mugo ukabona ingene ameze wone bitakunda mureke bandanye uzo hari umuntu ashobora kuza ngo wirafashe ngo apana no muri mudi bro umuntu uramwegera avec le respect bite turashobora kwifotoza ari abantu mani ko kuna mbona ndi umuntu nyine ukazubona araje aranankoze ngo wirafashe ngo twifotoze bro nkande yo man hariyo kumenya no kumenyerana man uzi ku social media ndi hambo ndi ikintu bisubira yuko dushobora guhura ukagira n'importe quoi merci wabutera ubwoba fans squat je benshi ndabagisana kandi bagize kuri yo bro nkanahindura iki nkamubya ndi seri yo bro wowe peut-être usanzwe uzi ndi mu kazi waha ni mu buzima busanzwe sivyo mu buzima bwanje na social media ni ibintu bitandukanye ndafise ngene nitora kuri social media n'ingene nitwara mu buzima busanzwe sivyo kuko ndabizi hari abantu baba bavuga none ujya mu jamaru wase ari marié mbwara urofa kora ese ariko n'umugore we bigenda gute jamais ndi mu nzu yanje mba ndi serugo nishobora kumbona ndiko ndagira madame wanje ni wabizi gusa mugore wanje ni wabizi azije ngene meze ni wabikene ega ni ntago ndumuntu nkuko mwe mumbona uko iyo ndi kuba ku rugo rwanje merci ikibazo kurikira ni tubwire igihugu umukunzi wawe arimo hamwe na nationalité yiwe ko natuje ngo ndabizi yikoze niba marahebanye tubwire Aje mu ngenda z'umukunzi wiwe mengo afise indi nationalité ukuntu byashobora kuba ari umubembe amweke bayeba ari hehe ari mu kihe gihugu afise nationalité udashaka kuba mugutwara tora boro wirire cyangwa nimba murahebanye ndashaka ko tubimenya tora boro wirire kuko dushaka kumenya byose atawuhari nawe amweke nabuza amweke mwahebanye udashaka ko abantu babimenya nawe iriri piripiri we never know nta kintu mubona mwebwe nta kintu mubona mwebwe Kiato kurikira mu agapiripiri ko sabaga hetse Alvin bene nta muntu mushaka gutora abantu bazi entre parenthèses nibaza ngo yayiri ngo kubera ngo habaye iki usangiye uragiye gutenekeza amazuru n'amatwi ngo ikuraja kumudiraga ngo bahebanye afite impamvu ashobora kuba ari loki atashaka umukunzi wiwe nawe tumuzi twebwe nuco yibaza rero ngo bahebanye tutangura kuzama DM yiwe y'umugabo wiwe utangure sali sava ewe jeresike toi evaque quelconque vous avez fait je suis désolé ne mose soyez discret laissez les supposer ushobora kubona kandi sikuru zikujenga ndavuga ushobora muri suspense ikaze kwikira byose nikiri kwaze ngava yige tubwira izina ry'umuntu wange nanka ndamufise jewe nawe uramufise uri kura turaba nta umuntu mani yanka akavuga ati jewe kanaka ahaciye no hatuye dawe peut-être nuri umukobwa tubandanye nanka uvuga izina tout simplement izina atazina afise la donc piripiri none iyo wa nkiki normal n'umuntu twapreshije shira musha je la pitié nukuke Karababa yuna munsi bro wivuriza he wewe mu buzima cyane muri tuva ngata amakaya mu mutwe wivuriza he ishaka kugira ngo uve ngaho tujya kwa muganga wabwire mu mpe umuti wa estoma nta na gato
mu mutwe byose ni ushobora usanga ugwa estomac nyayo niyo mpamvu ataje gutwara. Bon appétit avec le pili-pili. Aujourd'hui c'est notre jour. Moi je suis discrète. OK, la discrétesse. Il faut manger. Bon appétit. Zona guhindura tukwite pimene, pimene. Kiasi kuki ari jewe niwe. Ni wewe. Amahera menshi maze guhabwa n'igitsina gabo nangaye. Ego. Abahungu bose maze gusohokana ndazi hariyo umwe yaguhaye inoti kavuga ati sha wallahi kanaka nawe twaye bani canke nawe twikumwe andutira bose. Bazi n'amafaranga ngayo maze gutagwamo. Ari hamwe. Ari hamwe. Menshi. Kuko maze gusohokana bose. Umwe yaguhaye menshi ndazi arabaho. Naje ndafise urugwara gushaka gukora amahera menshi ntagiye mariage. Iyo mas. I think. More. Umungu amaze amahera menshi nangaye. Afu hari amahera. Hena kado. Amahera izina amafaranga. Kesa swa kado, kesa swa iki abe ara amafaranga. Okay. But still OK, soit $20. Muga iyo abaye wa kabiri wa mbere Chloé yavuze $10. Uyu yavuze $20. Mugabo ariyo kado vraiment c'est valeur nini. Bro. Aba bantu. Je t'ai changé et devenir une femme. J'ai pris l'impression d'être une femme. Ndashaka kuba umukobwa nk'amasaha 3 ugenda reke. Ndabe yuko gero rugi. Ndashaka kuba umukobwa nk'amasaha 3. Ibibazo byose ndabyishura. $20. Yo mana nyagasani. Naye mahero. Parcela mu buterere yubase. Umva. Aya mugabo yari kintu. Umviriza parcela anje niko nabara parcela mu buterere yubase. Yari kintu nateza gukora ubwo nyene. Komanda. Nturi level yanje vraiment ndabisimo n'ubu. Oya ntavya level. Oya mani level mani jewe nana $20 nana $20 ubuka wamaze gufata $20. Ndorunga mu runo mwanya ntitungana. Ego bavana. Niyo mabusa neza. Ha. Ivana na bava he na bahehe. Peu importe, urabo 20k. $1. Hapana. $1. Ikindi kibazo shaman. Hari ibindi bibazo tuba dukwiye no kubishyira mu mutwe kuko birastressa man. Shamarura la vache originale umufuko mu mufuko. Ibaze. Mama Alvin bite urihe? Mama Alvin Quel cyane umwici. Ni kiye kintu kiri malfaisant mabagiriye mu partenaire wawe. Kibi kimesha kandi déjà. Ikintu kibi kimesha nyene uwage mu partenaire wawe. None nagiriye mu partenaire wawe. Akina. Nakina nakora kibi uvuga ati. Oya friend. Oya. Nako muri loyal, ndali loyal. Oya simbari ikintu kibi no hano amukore. Ikintu kibi byahataye. Niyo mpamvu abandi ba numara mwiza umva ni wa wundi ni umunyamahoro. Oya just umunyamahoro. Hana makado arenze kubera yuko azingene yitwara imbere y'abantu. Urasi ko abakobwa umengo ni muzenya umengo ni uyu ninde umuntu atwara position ninde umuntu atwara brigade ninde chef wa brigade je sais umengo ni chef de brigade mu nzu canke umukobwa mani ntago akwitaho na gato ukabona umukobwa ikintu cyose aba ari abakobwa bari kucupu cyo nk'umugore wanje par exemple apana wari ushaka kuvuga wewe ari abakobwa mani ubona wenyine kavuga yo personnalité zatandukanye z'abantu rero urumva rero nta kibi kawe courage mabuja courage nemsumaze kugipipiri myinshi nta mavansi uraronka umva nta mavansi uraronka y'aba superieur bawe mu buzi usanzwe ukora amavansi yohe y'aba superieur abantu bankoresha ako shane mutube oya yinge gato ni kasha oya nta mavansi nta urakubwira ye bananera ubona gute umva tuzojane Dubai je nawe canke bananera kabisa ndashaka ko tuzopasa weekend asamba reka shantera reka nawe reka kwigira vaho umviriza bro twareka ama blague ntabahari nukuri kwimanya bajya abantu musinyana après anozenya après le travail canke bakakubwira umva ubona gute je narakwizinge nukora weekend ntabahari
deja jewe nkoresha ho nyene jewe hariho entre iyo partenariat niyo campagne dukorana ho nyene abari campagne nyene siko hama umushefu hariya hejuru ntawe tuzopfa duhuye we nawe nyene azobona isura yanje ndiko ndakora akazi muze kunda n'abahungu bangahe muze kunda n'abahungu bangahe nanisha kugipiripira ya inyuma ya bari baki bari kubavuga kugira twumve yuko nabajya wabesha biyumve yuko bimenya oya rero mu rugo ahagazagira cyangwa oya je sinyipiripiri oya gipiripiri ko nzi yuko n'abahungu bangahe maze kundana kuva umaze guca ubwenge officiel apana officiel hariya abandi bantu uvuga je t'aime kugira ngo umuronke kukintu muba mukundana uwo muhebanye aba ari umunsi wawe kubera muramaze kurukiranira I love you je peux pas vivre sans toi mais je peux pas te poster je suis désolé parce que tu vois ma famille tu vois famille Alvin ko uri umukobwa wewe uri kina filme zinshi bane ego bari serious uka abone bagipost bamwe nemeza bamwe n'abagenzi banje bamenya bakuzina abantu muhira donc nakamaro yo kugipiripiri oya vraiment mugabo urumva nimba ari batatu bose nababandi bose igwinza murongo ashwi mugabo izo ngwiza murongo maragendanye bagende yigasha yes yewe kayewe barakunkumuye neza tugakuyemo aka kantu yemere kugipiripiri kugira tugakuyemo agubitsemwo none nawe bagumizamo abizi gute ko ari iwe akwandike tumubwira yo murabo batatu urimo sha murabo bane urimo akagira ukwandika tumubwira sho Maibu urimo murabo bane aya kumbe narimo voilà icyayi cyashanye wanje ni umwe ariyizi aha nubwo yase kumutubwira ubu wow undi wanse kuvuga okay c'est bien merci beaucoup Nella de Matt ari mu bintu byinshi sha nyoja muri réseaux sociaux muzomubona jewe ni gukenyera muzomubona mbwa ku munsi w'izina pum foto none oh no foto yawe amafoto yawe hari amafoto urabona wewe ikiganiro cyacu ngaha turabashimiye cyane kuba mwashoboye gufata umwanya wanyu iminota nka 10 15 20 kuba mwashoboye gukurikirana ikiganiro cyacu munsi tukukura ngaha tukutwara usibye kubwira abantu ba hafi ba Nella de Matt yuko uraba bakamufata neza muri uyu mwanya bazuba babonye ko ikiganiro kubera yuko yariye irarenze cyane Nella de Matt pole sana kandi namukobwa ari pipiri nyinshi bisigura ko afite amabanga menshi cyane abisi ndashaka gupartager kubera abakobwa bose sabana beza ari ibintu atakupartager sivyo abakobwa bose barajaruzana je nkunda abantu banje c'est tout abo nibo babizi mugabo je ntakubesha uri loki ndakuzi uri uri kandi c'est bien merci bon imana ntirema abantu ngo bose babico kimwe irabatandukanya mugabo je ndibaza yuko kuri twe bw'abahungu turi ouvert c'est normal mugabo ku bakobwa kuba loki ibari sawa rimwe ku tuntu tumwe mugabo ku bintu ubona ibi ndashobora kuba loki kuko urashobora kuba direct ugasanga uwundi mugenzi wawe akubonye kundi kuntu cyangwa ugasanga abandi bantu bakubonye kundi kuntu cyangwa abantu badatahura ibi tuba turimo bakabifataho sérieux cyane donc merci beaucoup Lisa Carla afise gahunda ya saa saba mugani twavuze yariyo afise gahunda ya saa saba ndagukunda nka grand sœur wanje niyo mpamvu ndakwibukije kugira ngo ikiganiro gihere ningoga hama ugende uriruka nimba tamara taxi office uvuge ndakudeplacer ayi make ya bisi fume ndayajya mugabo mbone ko nagufashije mugabo apana gratuitement murakoze cyane Nella de Matt kwa mashuri murakoze namwe twemera kuza muri kiganiro murakoze ko magapiripiri kare karyoshe bando karyoshe sana même la deuxième fois d'autres ntaso tuza kongera ko kugira dushobora Isaac Carla twashimira ikibanza turashimira uvyutse kuri ariko kare navyikwijibukije cyane oya dans la vie umuntu yamakeneye umuntu amwibutsa donc c'est bon c'est bon akunyusa gake sindakwibutsa si ntacyo gusa yo ibindi ntacyo shandiko ndasaza mu mutwe ngira ngo uzonyibusa no hanyuma murakoze cyane rero ciao ciao bye bye